Hello guys, mumeze neza murakomeye muherereye hose Imana bampera umugisha yongere nabahezagire ndabasaba kugira pass abone ku batarayigira muramugize neza iri mu gifaransa phone yawe haba handitse abone gusa musiri mu congereza haba handitse subscribe. Tugiye kugira akaganiro kaza kuba kari kuri topic musije gusimwe saga ya Lionel Messi muri Barcelona. Shako tuganira ku masije atandukanye kuvyerekeye iyo transfer ya Messi yo kuva muri Barcelona. Munemenye ko vyinshi vyimbitse mushobora kuba mutari muzi. Imwe bintu dushobora tuza kuganira ko nibi bikurikira ni kubera ko Messi ashaka kuva muri Barcelona. Yaramaze imyaka 15 akinira, yaramaze imyaka 5 akora Champions League, yari ihanganye. Niye mpamvu nyamukuru icimutera kugenda. Mbega atashaka kugenda vyukuri cyangwa ashaka gutera ubwoba Bartomeu kugira akora impinduka anatanga imihoho? Mbega waruzi ko umumenyereza wa Barcelona Ronald Koeman ari mu bagize uruhare rukomeye kugira Messi afate ingingo yo kuva muri Barcelona? Mbega ni kihe kintu cyakurikiye nyuma y'aho Messi atangaje iyo nkuru y'incamugongo ku bafana ba FC Barcelona yuko agiye kugivamwo? Barcelona irikira koliki kugira Messi ntagire ahantu na hamwe agenda. Mbega Messi yarafise ubuhe bubasha muri FC Barcelona? FC Barcelona izohombiki Messi ramutsagiye izomuguma nkuko yahora? Waruzi ko turetse mu bintu byo kuronka intsinzi no kwigenza neza mwitwara ibikombe, Barcelona ishobora no kuzohomba mu vyerekeye ubutunzi bwayo bifanye n'uruhara Messi yarasiguye muri uwo mugwi. Se akantu kinyamashaka ko tuganira ko ari naco kibazo cy'amatsiko ku bantu benshi. Lionel Messi ashobora kuja hevye kuri niyo mugwi ashobora kujamwo nyuma yo kuva muri FC Barcelona. Imigwi myinshi iguma bivugwa za Manchester City, za Inter de Milan, za Manchester United, za Chelsea, ariko vyukuri niyo mugwi uhabwa amahigo yuko ashobora kuwusinyira. Guys, ndabahaye ikaze kaduhere kwisije ya mbere. Ni kubera ko Messi ashaka kugenda akayivamo mu uyu mwaka, kandi yari yarihanganye imyaka myinshi muri bikamaze imyaka 5 muri Champions League. Basezerwa na AS Roma, basezerwa na Atletico Madrid, basezerwa na Liverpool, koze ibintu bitanabaho remontada. Ivyara bibaye vyo mwara bibonye kuri Bayern Munich. Impamvu rero Messi ashaka kugenda, impamvu ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Tugerageje kureba zimwe mu mpamvu zibimutera. Ya mbere ni nyine yo kumara imyaka 5 adatwara Champions League. Messi yari yarihanganye, impamvu yari yarase kuyivamo mbere. Abayobozi ba FC Barcelona, board ya FC Barcelona yari yaramusezeranije kizozana abakinyi bakomeye bongere bubake umugwi uhatana, umugwi ushobora kwigenza neza ku mugane wa Buraya, umugwi utwara ibikombe. Messi yari yarihanganye n'uyu mwaka naharavye akavuga ati kweri ndabonye umugurananiye, warandeze n'ivyo nawukuriyemo no wampinduye uwo ndiwe, ariko birase ivyo bamusezeranje nta na kimwe bashitseko, ahubwo bishe n'ivyo barimo barapanga. Bagurishije abakinyi nka Neymar, ibintu vyamubabaje cyane. Ikintu canongeye kirana mubabaza mu mwaka irangiye ukuntu birukanye Ernesto Valverde muri saison ihagati. Ernesto Valverde nivyo yari yatsinzwe na Liverpool kuri remontada, ariko yari yigenje neza muri saison yari yabanje. Yarageze muri kimwe cya kabiri muri La Liga, yari yatwaye igikombe anayitwara atsinzwe urukino rumwe gusa. Messi avuga ati ibyo bintu mukoze sivyo, bazana Kikesete amazi imisi mikeyi. Kubw'ivyo rero impamvu nyamukuru Messi kuvuga ati genda giye, nta cizera gifitiye board ya Barcelona. Ivyo bamusezeranje nta na kimwe barimo baramukorera. Arabona yuko imyaka yiwe yinyuma nk'umunyamwuga w'umupira w'amaguru atikigiye kumumarira, nta zina agira sige yanditse mu mateka ya football. Imyaka ibaye 6 atwara Champions League, arabona no mu myaka 3 shangahe nta shobora kuzotwara. Atezwa kuja mu mugwi w'igihangange, atezwa kuja mu mugwi uhatana utwara ibikombe, agasigara mu mateka y'umupira w'amaguru. Messi aravuga ati nkeneye kugenda. Ku munsi w'ejo handikiye FC Barcelona ije nkeneye kugenda, namaze gufata umwanzuro. No mu bindi bintu ngo vyanamubabaje cyane ni kiganiro Ronald Koeman yagiranye na Luis Suarez muri ko yamubwiye yuko atamukeneye. Messi nito jambo byaramubabaje cyane, gusa navyihanganira avuga ati ntaco, reka tubivemo ivyo ndavyihanganire ndindira ivyanje
muriko ko yaciye yongera navugana na Ronald Koeman nyene aravugana na Lionel Messi. Ikiganiro rero bagiranye na Lionel Messi bivuga yuko ari kimwe mu kintu cyatumye Messi ava hadesize yuko agiye kuva muri FC Barcelona. Ronald Koeman ngamubwiye amajambo babaje aramubwira amajambo akomeye cyane. Ngo twagisomye kumenyesha makuru Give Me Sport nkuko byanditswe n'ikimenyesha makuru Diario Ole. Ronald Koeman ngo ari mu bantu bibanze batumye Messi ava hafashe umwanzuro yuko agiye kuyivamo. Ronald Koeman yamubwiye ati ububasha canke ububasha bwose warufise muri squad mu bakinyi kuya kuntu uvuga ati ndabana bozi nabogura nk'uyu mukinyi bofata imyanzuro nk'inki kuzora afata n'imyanzuro imwe ati je birarangiye. Ati yamubwiye ati ubutezo gukora ibintu byose mu kibuga ufise ububasha gusa bwo gukora ikintu cyose. Muniko Ronald Koeman yamubwiye. Ronald Koeman yambwiye ati jewe Ronald Koeman nje umumenyereza wa FC Barcelona njyewe ntegerezwa gufata ingingo gusa, njyewe ntegerezwa gukora ikintu, njyewe ntegerezwa gufata ingingo. Yarababaje Messi cyane nikizigenza amazi myaka 15 mu uwo mugwara wuzi kutundi mukinyi wese awurimwo gusa kagirwa amajambo nkaho byaramubabaje. Aha amajambo ari nayo yatumye Messi ku munsi wejo afata ingingo yuko agiye kuyivamo. Messi yarabibwiye ba Gerard Piqué hari haize imisiri yarabibabwiye bakizinda FC Barcelona arabibwira umuryango wiwe arabibwira abakinyi bakina nuko ari serie yuko agiye kuyivamo. Umva muri match birashoboka ko ashobora kuba agiye kuyivamwo kwisi ya kabiri yuko ashobora kuba ari muratira ubwo Bartomeu kugira atanga imihoho anakuri impinduka zikomeye. Nta kintu gikomeye cyo vugwa ko je kuri make bivanye n'irimo birandika mu menyesha makuru bitandukanye n'ibintu bimwe biravugwa mu byo kuri Messi ategerezwa kugenda. Messi ategerezwa kugenda nivyo batuma bashobora gutanga imihoho gusa ubunyenemeje gusoma yuko Messi Bartomeu ngo yatanga imihoho atayitanga. Messi ngo ategerezwa kugenda ingingo ngo yaraheshije kugifata. Ni abantu benshi baza ati ni kumutera ubwoba ngo atanga imihoho ngo kwakwa no Messi ingingo yarayifashe kandi ngo ntazisubirako. Tugaje kureba ikintu cyakurikiye nyuma y'aho Messi avuga yuko ashaka kugenda. Ivyabaye vyose bimwe twebabwiye kuri Facebook habaye amajambo menshi yavuzwe ibintu byinshi vyavuzwe aho twovuga nkaho abafana ba FC Barcelona nyuma y'ikibuga Camp Nou baririmba ati Bartomeu utanga imihoho Bartomeu utanga imihoho. Abandi CEO FC Barcelona nko twovuga nkari mu boss wabo ba FC Barcelona nta boss ifise umwe ngo afashe umugwe nishira hamwe. Ngo twovuga re abaserukira yavuye mu biro aragenda abayobozi amwe batanze imihoho abafana barayi ku kibuga Camp Nou batera induru harakajagari Messi yabaye Messi. Tugereje kureba nka Carlos Pior amajambo yanditse kuri Twitter yiwiwe aremeza yuko ashigikiye Messi ku cyemezo cyo kugenda. Yanditse ati my friends cyangwa mugenzi wanje ati ndagukunda ndenakubaha ati jewe imbaraga zanjye zose ndagushigikiye yanditse ndagushigikiye gusa navye ndagushigikiye kuri iki kintu gusa yaravuze ko amushigikiye ku mwanzo yagiye gufata. Of course birumvikana iyo Suarez nawe aravyemeza aramushigikira postinga amashi abiri nyine tujatuye muji twamashi ati nanje ndagushigikiye uwo mugu nuve murangiza umupira w'amaguru uwinjoyinge mu myaka yawe ya nyuma. Ibindi bintu byakurikiye guys ni vyinshi. Messi rekanye kari bamwe mu bakinyi bibishe ebana aho twoshobora kubabwira nk'ibintu bitangaje vyabaye nyuma yaho Lionel Messi avuga ko agiye kuva muri Barcelona. Waruzi ko mu masaha 12 kuva bivuze ubu turi sam nani top kuva bivuze haiza amasaha 12 kuva bivuze ejo hamaze kuza tweet cyangwa bajye abantu baposting ibintu kuri Twitter ivyerekeye Messi zenga miliyoni 10 zimwandika ati Lionel Messi no mwana barandika ku myanyasha makuru vyose habi bitanga mu makuru ya politiki ame bitanga makuru ya kwa bose mu barandika Messi Twitter miliyoni 10 sandika ku mugabo umwe Leo Messi. Hakurikiye ibintu vyinshi uretse ivyo vyuko abo bafana barayime imbere y'intuze ya nuko kuntu yagiye arandikwa ku ma Twitter bose mu baravuga Lionel Messi ragiye imikomeye ngo Lionel Messi ragiye. Ibintu vyinshi vyabaye
twese n'ivyo turashobora kuja kwiyindisije iyindisije ya gatatu rero shaka ko tumiye cyane. Mbega Messi yarafise ubuhe bubasha muri FC Barcelona? Messi ubuhe bubasha ni kihe kintu yarasuye kuri FC Barcelona? Kaza ari kintu mushobora kuba mutari muzi. Mu vy'ukuri mugani wa Samuel Eto'o, FC Barcelona isiguye Messi. Afuna FC Barcelona mu mbabarire gusa ndazi ibi biharuro ngiye kubabwira. Biraza gutuma namwe mwiyumvira makavuga ati wow, sinanzi ko Messi ameze nk'uku uyu mugwi ari wa awufise bisa nkaho awufise mu kiganza. Bimwe mu bintu wamenya ko kuri Messi muri FC Barcelona, Lionel Messi muri season ya 2018-2019 yatsinze 40% by'ibitsindo Barcelona vyose yatsinze. Muri season ya 2019-2020 yatsinze yatanze amapasi ava mu bitsindo 33% y'amapasi yave mu bitsindo vyose yatanzwe na Lionel Messi. Uce ufata ugakombina ibitsindo FC Barcelona yatsinze, ugakombina ababitsinze n'abatanze amapasi, Messi yabigizemo uruhare kwa 54%. Urumva hakiro nyimba Barcelona yatsinze ibitsindo 100 mu iyi season. Messi na karorero nyimba yatsinze ibitsindo 100 mu season Barcelona yvyose. Messi kugira bitahure neza twokonzira ko yatsinze nk'ibitsindo 36, anatanga amapasi 18 avamwe ibitego. Umva 50% vy'ibitsindo n'amapasi biteranije Messi yabigeze muri rwa 54%. Urumva bisigura yuko ikintu ca mbere Barcelona yubakiye ko intsinzi yubakiye ko 23% vyubakiye kuri Messi. Urumva Messi agaciro gusera afise muri FC Barcelona bisigura ko niyagenda Barcelona bizogora gutsinda ibitsindo vyinshi. Nubiharire tweje kubona uko 30 tweje kubona yuko 40% vy'ibitsindo muri sezo yarangiye ariho yabitsinze. Bisigura ko Barcelona gutsinda ibitsindo bizoyigora kandi umupira w'amaguru n'igitsindo. FC Barcelona izotsindwa ibitsindo vyinshi. Izosubira kudefanda cyane kuko izokina yataka, ikina yitonda. Barcelona ibu uri hasi. Messi no yaragize FC Barcelona guys. Niwe yarayigize. Messi yarambiwe nk'inyuma yo gutsindwa 8 muri 2. Umutwe warataka yaribura. Muri buka mwarabanye ifoto yasohotse bari muri half time mu gice cya mbere na Bayern Munich. Ukuntu yari yicurikiriye. Cyinjira vyaramureza buri cyakora. Nivyo bitumye afata umwanzuro ukomeye. Umwe mu mwanzuro ikomeye mu buzima bwiwe yafashe. Lionel Messi yarayifashe bwa cyenda giye ndarambiwe. Nuko ubuzima nuko ikintu cyose gifite intangiriro kagira n'iherezo. Ikindi kintu mugiye kumenya kwiyo FC Barcelona, Arusko Leo Messi aramutse agiye Barcelona izohomba ibintu vyinshi. Turetse ibintu vy'ibitsindo n'amapasi, Barcelona izohomba ibintu vyinshi cyane guys. Kubera hari amajambo atanguye kuvugwa nyuma yaho Leo Messi avuga yuko atagiye gukinira FC Barcelona, agiye kuyivamwo. Hari ibintu vyinshi ngo vyabaye. Hari ibintu vyinshi vyabaye nkaho umuntu uze ya amakampani amwe bajya batera nkunga bafatanya bikorwa FC Barcelona. Amwe ngo batangiye kuyibwira yuko Messi akagenda bazoca babivamwo basinyira amasezerano bayivemwo bagende guhiga indi migwi bakoranira ufatanya bikorwa. Ibintu ma miliyoni menshi na miliyoni menshi mu guhinziza imigwi itereye imbere mu kwamamaza. Urumva Messi aramutse agiye Barcelona izohomba ibintu vyinshi cyane. Zombi ibintu vyinshi cyane. Urumva nkaho agiye ziya za Gakutene ukumva ngo zayivuyemo zande za zande zabakorera impuzu ugasanga vyabaye ikibazo. Barcelona tezo gukora ibintu byose ishoboye kugira igumane Messi niyo bitagikunda. Urya Marcelo Bechel wamumenyesha makuru yatangaje ubwambere yuko Neymar agiye kugenda, agatangaza ubwambere yuko Zidane agiye kugaruka muri Real Madrid. Yavuze ati bisa naho vyarangiye Messi tegezo kuja muri Manchester City. Yatanze impamvu zumvikana avuga ati Guardiola aramuzi barakuranye niwe yamugize uwariwe. Guardiola niwe yigeze no kuvuga ati nagerageje guhindura Messi umukinyi wa mbere ku isi, birangiye ampindi umumenyerezo wa mbere ku isi. Umva barazi na nyine abagenzi anongera kakantu kanumvikana ati Kun Aguero numugenzi cyane wa Leo Messi, n'umunya Argentine barakuranye bakira abana mu gikombe cy'isi cya 2006 nimba nibeje nimba 2002
na gatandatu nyene barararana n'abagenzi atafise inshuti ntazo bari wenyine azokwiyumva nk'umuntu afise umugwi wo gutera imbere kandi na Man City nyayo iramukeneye. Turabona ukuntu yigenze yarakoze ibi vyishoboye vyose gusa vyasitwa na Champions League. Iki ni umukinyi nka Messi, umukinyi afise experience, umukinyi akwiye ivyiza aterevye FC Barcelona nkuko benshi barimo barabivuga. Umva ni ikibazo iyi saga ya Messi tuzurabe yizogarukira. Mumenye ko Manchester City witeguye gutanga Gabriel Jesus mu busabe bwo kugira ironke Leo Messi, nuko birimo biravuga uko umva rimwe araza ibintu byinshi bimwandika ko bamwe bakandika ngo Chelsea nayo ngwinjiye mu rugamba, ngo Manchester United ngwirurimo, ngo Juventus rurimo, amajambo ni menshi media zose zandika Leo Messi, ariko ikibanze nuko mumenya Leo Messi mu vyukuri atagihindutse canke atabaye impinduka zikomeye. Manchester City nihabwa amahirwe menshi yo kumutahukana. Paris Saint-Germain yari yavuzwe, ariko equipe yanditse ati Paris Saint-Germain naho yavuzwe ntingiteguye kuronka umushahara wo guhemba Leo Messi. Ati ego Paris Saint-Germain irafise amahera bivanye n'umushahara mwinshi cihemba ba Leo baryohaje ba Neymar ba Mbappe baryohakinyi bazinjifize. Ati amahera yo guhemba Messi yofaye ati ni menshi. Equipe nayo yavuze mu Faransa mumenye uko Messi utiranije amahera yose hamwe apana agiye yahembwa nk'umukinyi yose hamwe uduprime tw'umukino ivyo yamamaje kwa ibintu vyose Messi yaronka. FC Barcelona yamuhemba ibihumbi amajana 988 z'amapaundi kundwi. Hajya mu vyo gukina kontra mengo na ni mu majana 6 amajana 7 uciye wegeranya ubundi buntu bwose buzana amahera ibihumbi amajana 988 z'amapaundi kundwa. Ati equipe yavuze ati Paris Saint-Germain ayo mera nayo yoronga tamera Paris Saint-Germain yiteguye kuyatanga. Ati Leo Messi ashobora kubigira muri Manchester City nyene. Kazi mabwisaga Leo Messi mwivuga kwi isaga iri muravugisha abantu. Reka ndababwire ikindi kintu gitangaje ku isaga ya Leo Messi. Isaga ya Leo Messi yahinduye ibintu vyinshi. Shaka nongeze akarikajama kanyuma kerekana ukuntu Messi ari umwe mu bantu bibihanganye kuri iyi si. Messi yari umwe mu bakinyi beza, numwe mu bantu bavugishije isi, numwe aho abantu abafootballers abatlete bose bavuze ati wow mbega umuntu. Kuva hatangarije yuko agiye kuva muri FC Barcelona, imbwa ngurukana bumenyi zose zasanze zabaye Leo Messi. Abakozi ba FC Barcelona Leo Messi imitima irimira itera badahumeka, aba bamwe beguye abafana ari mu mabarabara. Leo Messi akibitangaza mu minota mu masaha atatu bitangaje yarose abantu bamukurikira kuri Instagram bashaje imiliyoni 2. Ako niko gahigo kabayo kuva Instagram yabaho yakurihaga agahigo ka Jennifer Aniston yigeze kuronka mu miliyoni n'abandi. Messi yakurisha miliyoni ziri mu masaha atatu yonyene nyuma yavuga ati je ngiye kugenda kubera abantu benshi bavuga ati uwo muntu ari maranduka mu mbuga ngurukana bumenyi ninde. Akimara kandi kubivuga Messi yabaye umuntu wa mbere kuri Twitter, Instagram, Facebook na Google ashakishwa cyane. Wana bajyana bagenda bashakisha Messi. Yabaye umuntu wa mbere ashakishwa cyane ku munsi w'ejo. Akimara kubitangaza anaba umuntu wa mbere yagiriwe ku biganiro cyangwa discussion nyinshi. Akimara kubivuga niwe yanditswe cyane mu myinshi amakuru byose byo ku isi kuba bitangaje. Nimwe mu bantu banyegenyije isi, nimwe mu bantu bakoze ibintu bidasanzwe muri iyi minota. Ikinatangaje nuko Messi tanafise account ya Twitter nyafise ya official gusa yanditswe yavuzwe amajambo yavuzwe ibintu bitandukanye vyavuzwe Leo Messi n'amajambo menshi yavuze. Reka turangirize kugira twireze kwinuze ya kwisikiye Leo Messi. Ni vyinshi nibitubivuze mu masaha 8 n'iminota niho ndabivuze. Ushobora kuba uri murayumviriza mu kindi gihe vyahindutse gusa izo update zari zigezweho. Amajambo menshi aba yavuzwe, amajambo menshi yaba yavuzwe bigenda birahinduka. Ubu nyene havugwa ibiye jagavugwa ibindi isaha imwe ihera umumaza na update yiwe. Reka turangize kuri ya Catalonia, president w'intara ya Catalonia. Sinzi ko namuta nka president kubera Catalonia ijya ntara ya muri FC Barcelona ni shaka kwigenga.
ifise umva ni Espagne ni nk'ubwami harimo ibihugu vyinshi na Catalonia rero ni nk'igihugu umupresident rero waje umva ni nk'igihugu ko mwita nka ministre ahagarariye Espagne muri Catalonia. Yavuze amajambo ateye ubwo ateye ikigongwe anatangaje kuri Leo Messi ko yavuze ati Catalonia izo kwama ari umuhiri wawe, ati warakoze cyane, ati kugihe wamaze ngaha n'umunezero watuzaniye abanyakatalonia ku mukino wawe w'umupira w'amaguru ukina neza, ati twaragize amahirwe gusangira nawe gusangira nawe ibihe vyiza mu myaka yari irangiye, gusanga nawe wa mukinyi wa mbere ku isi, ati ni igiciro gikomeye, ati ntizopfa tukwibagiye, ati Leo Messi ntizopfa tukwibagiye amajambo akomeye president wa Catalonia ubwiwe urumvise James Blaze yanageze mu biro kwa president wa Catalonia, ati jewe umva bisigura ko bisa naho yamaze kugenda Messi yarasigaye ikintu kinini muri Espagne, CFC Barcelona igiye guhomba, La Liga igiye guhomba, Catalonia yaho rero nk'abantu benshi bayisura kwana igiye guhomba, umva ko Messi yarasigaye ikintu kinini kuri FC Barcelona. Reka turindire bidabivuza amasaha ashobora kubagezeho indi update, reka turindire nyamugire ibihe vyiza. Ndabasabe abashobora kugira partage muzigire kuma group ya WhatsApp, Facebook, abashobora nabo kugira s'abonner ni subscribe urayifyonda ukabuduteye intege. Phone yawe iri mu Congereza ni subscribe, uri mu Gifaransa ni s'abonner. Mugire ibihe vyiza ngaho muri comment urashobora kwandika ati je ndabibona uku tisi James Messi urashobora kuhinduka uko arashobora kwenda kwa ivyo uko vyumva nta kibazo, muragize neza.